ndashaka rero tujyane mu Bibiliya yacu. Ufise Bibiliya y'impapuro azingurure, ufise Bibiliya ni telefone naho nyine tujyane. Tujyane hariya mu cete cya kabiri Paulo yandikiye abikorine 2 Corinthiens 4, dusome duhereye ku murongo w'indwi. Ngiye kubaganiriza ikigwa kigufi gifise umutwe w'amajambo canke theme ivuga ngo ubutunzi bw'abizera. Ubutunzi bw'abizera. Haleluya. Indwi haravuga ngo ariko dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba, ubushobozi buhebuje bube ubw'Imana butavuye kuri twebwe, Imana ishimwe. Ariko dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba. Haleluya. Bene data muri hano, nagomba ndababwire yuko umwana w'Imana, abizera tutarabakene, ntiturabakene nta na buhoro buhoro, turabatunzi muri Kristo Yesu. Amen. Aturatinda umutunzi cyane, vuga ati ndumutunzi muri Kristo Yesu. Vuga ati ndumutunzi muri we. Vuga ati ndumutunzi mu Mana. Vuga ati ndumutunzi mu izina rya Yesu. Amen. So gusa ndagomba ndabahishurire gato ubutunzi bwacu nk'abizera, ko ni ikigwa nise ubutunzi bw'abizera. Haleluya. Ubutunzi ngiye kuvuga buratandukanye gose na definition isi ivuga y'ubutunzi. Umutunzi aha mwisi bamudekriva nk'umuntu afise ibintu kanaka, afise inzu, afise imodoka, afise amafaranga menshi ku ikonte, afise n'andi mabien atandukanye. Ariko ivyo dushoboye kubisangira. Je nshoboye kuronka ubwo butunzi nyene, nawe ushoboye kuronka ubwo butunzi nyene. Ukaba umuntu afise amafaranga menshi, ukaba umuntu afise ibintu bitandukanye bivuga umutunzi. Ariko ubutunzi ngiye kuvuga ni ubutunzi bw'abizera bonyene. Ngiye kuvuga ubutunzi bw'abizera bonyene. Hari ubwo dushoboye gusangira kandi ni vyiza ko umwe wese muri twebwe abugira. Mbwa hari ubutunzi bundi tudasangiye n'abari bo bose, tudasangiye n'abandi. Ubu rero nibwo bukwiye kuba insiguro ikomeye ko turabatunzi. Mentalite ko abana b'Imana turabatunzi ikwiye kugwira cyane hagati yacu. Ntukwiye kubaho widefinisa nk'umworo, widefinisa nk'umukene. Oya, kuko kuvyukuri nturi umukene. Ushoboye kuba utarubaka inzu, muga nturi umukene. Bibiliya ni kwita umukene. Ushoboye kuba utaragura imodoka, uzoyigura ejo canke hirya y'ejo. Ariko utarayironka, Bibiliya ni kwita umutunzi kubera imodoka canke amafaranga canke ibindi. Bibiliya irafise ikindi kintu itubwira, ikatubwira ngo turabatunzi ifatiye kuri icyo. Aha batubwiye ngo kuko dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba. Iri jambo inzavya zibumba nirisigura za nzavya muhora mubona, ajya amavaze mubona. Mugabo iri jambo vase canke inzavya zibumba rirasigura iyi mibiri yacu, rirasigura ino mibiri yacu.
rero Bibiliya ivuze ngo ubwo butunzi twebwe ntitubufise. Ubutunzi turiko turavuga bw'abizera ntiburi ku makonte. Ubutunzi abizera bafise ngaha Pawulo ariko aravuga ntiburi mu bintu. Ubutunzi dufise buri mu nzavya z'ibumba. Mu yandi majambo tubutwaye muri iyi mibiri yacu. Ubwo butunzi buri muri twebwe, bwaje muri twebwe ryari? Ubwo butunzi bwaje muri twebwe umunsi twakira Yesu Kristo. Umunsi twakira Yesu Kristo, sinzi situation warimwo igihe waza ukavuga ati Yesu ndaguhaye ubugingo bwanje. Sinzi ingene wari umeze, mugabo uko wari umeze kose wasubiye inyuma ufise iyindi identite, uri umutunzi utabigizwe n'ibintu. Wasubiye inyuma uri umutunzi kubera ikintu wakiriye. Alors Bibiliya icyo kintu rero itubwira ngo tugitwaye, tugifise mu nzavya z'ibumba. Mu yandi majambo kiri muri imibiri yacu, tugitwaye hano mu mibiri yacu. Rero kibazo umwe wese akwiye kwibaza, none icyo kintu ntwaye mu mubiri wanje ni giki? Icyo kintu mfise Imana ifatira kibangura umutunzi ni giki? Icyo kintu ntwaye ni giki? Imbere ko ndakikubwira banza watura ati ndumutunzi. Cyane vuga ati ndumutunzi mu izina rya Yesu. Cyane vuga ati ndumutunzi in the name of Jesus. Icyo kintu dutwaye mu nzavya z'ibumba nicyo twakiriye. Icyo twakiriye naco ni ikihe? Bibiliya ivuga ngo abamwakiriye. Inde uyo Bibiliya ivuga ngo abamwakiriye si umuntu. Nitwakiriye abagwi urana nk'ubu nitwakiriye umuntu asanzwe, twakiriye Yesu Kristo muri twebwe. Bano Imana kimwe mu bintu ukwiye gutahura kandi kikakubera urufatiro rukomeye mu buzima bwawe Kristo, nukumenya kutagaragara. Nturi vide, nturi ugwavya ruri vide. Urugwavya canke uri vaze iteke mwitunga. Hari itunga riri muri wewe. Iryo tunga naryo Bibiliya tubwira iryo ari ryo ni Kristo muri twebwe. Uwo Kristo muri twebwe niwe definition y'itunga ryacu. Abantu bize Yesu bavuge amen. Uwo Kristo ari muri twebwe atakindi ndaronka, atantebe shasha ndicarikwamwo, atazina rishasha ndaronka, ntarahindurirwa amateka. Kristo muri jewe egara ubutunzi butogeranywa n'ikindi kintu na kimwe muri nose. Haleluya. Kuba Yesu yaje mu buzima bwawe, uyu Yesu ari muri wewe ntiyogeranywa n'inzahabu, ntiyogeranywa n'amadolari, ntiyogeranywa n'amaeuro cyangwa amapaundi. Nta gaciro na kamwe k'amafaranga yo muri nosi wogereranya Kristo muri wewe. Kristo muri wewe abisumba vyose. Uwo Yesu mu buzima bwawe arakwiye kugira Imana ivuga ngo wewe ndagukuye muri kategori y'abakene bo muri nosi, winjiye muri kategori y'abatunzi sero ivyimviro vy'Imana. Haleluya. Nimba rero hari abantu ngaha ba Yesu Kristo bature cyane bavuga ati ndumutunzi atagisabwe, vuga ati ndumutunzi atakindi kiriwe kirasabwa. Kubera iki? Kristo muri wewe Bibiliya itubwira ngo nubutunzi utwaye mu nzavya z'ibumba, nubutunzi utwaye mu mubiri wawe. Yesu ari muri twebwe. Bibiliya itubwira ngo turi ingoro yiwe. Mu yandi majambo aba muri twebwe. Uwo nyine ari muri twebwe niwe siguro y'ubutunzi bwacu. Amen. Ndabizi isi ishowe kudukarasa ahantu hakavuga ati wowe kubera kudafise iki niki wowe uri umukene. Sawa, ni isi. Mbwa wewe wita gute? Wewe witande? Kuko nasanze ivyo abantu bokwita abo kwicarika nico wovuga kuri wewe ntigikomeye kunganya ico uri kuravuga kuri wewe, ntigikomeye kungana izina wewe wiyita. Haleluya. Muri quartier wanyu bashoye gukarasa abatunzi ntujemwo, kwishuri bashoye gukarasa abana b'abatunzi we ntujemwo, ahantu hatandukanye bashoye kugukuramwo. Mugabo nta kibazo kuba bagukuramwo, nga wewe mu vyimviro vyawe ufatiye ku ijambo ry'Imana
wiyitiki, we wiyitande ufatiye ku ijambo ry'Imana. Mbega ijambo ry'Imana rikudekriva nkande? Aro twebwe rero abandi bantu batazi ijambo ry'Imana bashoboye kudusobanura bafatiye ku nsobanuro zabo. Mbwa twebwe tuzi ijambo ry'Imana nitwakira ivyo bavuga, twakira iki ijambo ry'Imana rivuga, tukidefinisa nk'uko ijambo ry'Imana rituvuga. Aturatunda umutunzi mu izina rya Yesu Kristo. Muga ubutunzi bwawe n'ubuhe? Bitubwiye ngo bunyegeje mu mubiri wawe muri izo nzabya zibumba. Ngiye kwinjira rero gatonye muri iri jambo ryanje. Iyi yari intangamarara. Amen. Mbega ndifuza guha uburemerezi iki kintu kuri umutunzi rwose, ndakidetaye umenye ibyo ari byo. Iyo tuvuze Kristo muri twebwe, iyo tuvuze ko Yesu ari muri twebwe, mbega hano hari abantu bizira ko Yesu ari muri bo? Hari abantu bizira ko Yesu ari muri bo? Okay. Ati pastor, sindabizi neza ko yo bari muri jewe. Okay. Kamaze ndaguha assurance cyo kwemeza ko ari muri wewe, nicyo tumutemera ko ari muri wewe. Kugira umenye ko Kristo ari muri wewe ni kimwe, nuko warumvise ubutumwa bwiza umunsi umwe, hama ukihana ibyaha byawe, hama ukamwakira mu mutima. Nta bindi bintu bibomboranya muri wewe. Bibilivuga ngo abamwakiriye bose. Umwakiriye araza, ntashobora kureka kuza ku muntu amwakiriye aciye mu ijambo ry'Imana. Alors Yesu ari muri wewe kubera ko wamwakiriye, cyane nari muri wewe kubera ko utaramwakira. Nga nimba waramwakiriye, Yesu ari muri wewe. Abantu 200 Yesu yaje muri bo, mvuge amen. Okay, rero kubera bitubwira ngo ubwo butunzi tubutwaye muri twebwe, buri mu mitima yacu, turabugendana. Mbwa ndagomba kumenya. Hallelujah. Okay, ubu rero ndakeneye kumenya, kuko umwe niwe yigeze kuvuga ngo inzahabu mu maboko y'umuntu atayizi inganya agaciro nibuye. Ubundi niyo inganya agaciro, mbwa kuba utayizi ushobora kwifata cyo kimwe ukayikinisha nk'ibuye. Rero ndagomba tumenye neza Kristo ari muri twebwe ari we, kuko naho nyine ari muri wowe utamuzi, ushoboye kukuba n'ubundi wifata uko ariko kose, wivuga uko ariko kose, utakira cyane udahagara mu kibanza Imana yagushizemo. Kubera iki? Nuri kurasobanukirwa neza Yesu mbega nakiriye ninde. Hallelujah. Bani Imana n'ubutunzi bukomeye kuba Yesu ari muri twebwe. Nigitangaza gisumba ibindi bitangaza byose kuba Yesu yaraje mu mitima yacu. Hallelujah. Nibaza ko atayindi fete ihari twonezerererwa, nibaza ko atawundi munezero dufishe muri nosi kunganya ko Yesu ari mu mitima yacu. Hari muri imvi umwe yavuze ngo niwe mahoro yacu iyava kagera, niwe munezero wacu ivuka gera, niwe vyizigiro vyacu iyo biva bikagera, niwe utunzi bwacu, niwe sobanuro y'ikubaho kwacu. Yesu niwe vyose kuri twebwe. Mu yandi majambo, ifo gusobanukirwa neza Kristo ari muri je. Abakristo benshi bari frisre, barababaye. Mbere hanabifuza kwibera abapagani, bakumva umenga abapagani nibo bamerewe neza, baragira ivyo bashaka, babaye ukuntu. Bani Imana, nibaza ko utoba waratahuye Yesu yaje muri we wari we, mu gihe woba wumva wamviye abapagani, mu gihe woba wumva wamviye abatizera, nutahura neza Yesu yaje muri we wari we. Mugabo kino gitondo ndagiye kugufasha gutahura Yesu ari mu buzima bwawe uwari we, nico yazanye muri wewe. Hama ni watambuka hanze uri kuragenda, ugende wumva ufise assurance, ugende wumva ufise boldness, ugende wumva ufise ugushira amanga ko tu es quelqu'un, nuri umuntu asanzwe. Hallelujah. Hallelujah. Ni wumva umenga urakantu kaniyensinje hano muri nosi. Yesu ari muri wewe.
kandi uwo Yesu ari muri wewe arahambaye cyane. Ndagomba rero utahure Kristo muri twebwe icyo ari cyo. Kuko Pawulo avyita ngo n'ubutunzi dutwaye mu nzavya zibomba. Hava ngo nitunga dufise. Haleluya. Mbere ndagutegure nta tunga nari muzoronka muri nosi rizosumba Kristo muri wewe. Uyu Yesu nyene ashaka gukoza ukaronka amafaranga menshi ukaronka ibintu bitandukanye uko mumenyekana mwisi. Nga nta tunga nari muzopfurose rizongana Kristo muri wewe. Kristo muri wewe rizokwama ari itunga rihebuje ritagereranywa n'ikintu na kimwe muri nosi. Akarama tarabaye. Nta mushahara uzoronka wo kompara na Kristo muri wewe. Nta roveni maswere uzokwigera uronka wo kompara na Kristo muri wewe. Nta nibibanza biryoshe byo kunezerwa uzokwigera uronka wo kompara na Kristo muri twebwe. Mbere birivuga ngo Kristo muri twebwe ivyizigiro by'ubwiza. Nta kindi kintu cyo guivyizigiro muri nose kunganya Kristo mu buzima bwacu. Iganza mugeza mubwira ati uyu muntu ubona mwicaranye afise ubutunzi mu nzavya zibomba. Ntunyihende ko ntekeye ubutunzi. Nuwavunye tuwo ntari ntekeye ubutunzi. Ashobora kuba atambaye nka wewe mugara afise ikintu. Ashobora kuba atize amashuri wize mugara afise ikintu cyitwa Kristo muri we. Icyo biri mvuga ngo ni ivyizigiro by'ubwiza. Wow. Félicitations, félicitations. Kristo muri wewe, félicitations. Kristo muri wewe, félicitations. Kristo kuba ari muri wewe, félicitations. Hari abatarizera hari icyo batazi. Ndakunda muri ibyo yavuze ngo hari ikintu batazi abatarizera. Abataramumenya hari ikintu batazi. Nibaza amahoro dufise, nibaza umunezero dufise, nibaza ivyizigiro dufise, nibaza ubuzima buri muri twebwe. Ubandanije gatonyi yavuze ngo mbere hari gihe tuboneka nk'abagiye gupfa ariko turiho. Hari gihe tuboneka nk'abakene ngo ariko dutungisha benshi. Hari gihe tuboneka nk'abadenderukiwe ngo ariko turahagaze kandi turemye. For what? Christ in you. Hallelujah. Kubera iki Kristo muri wewe. Vuga ati ndahagaze kandi ndemye. Vuga ati ndahagaze kandi ndemye. Nekeye ubutunzi muri jewe. Sinshobora kwitwa umukene. Pempo taho noba ngeze sinshobora kwitwa umukene. Niwe definisa ku butunzi nkuko abisa badefinisa abatunzi. Umunsi umwe azokwita umukene undi munsi bakwita umutunzi. Mugabo ni wagara ku kijambo ry'Imana rivuga. Hey. Alors Yesu none ninde muri twebwe? Yesu ninde? Yesu ninde? Reka soma imirongo imwe kugira ngo dufashanye gutahura. Yesu wari we. Yesu wari we. Afasha? Abaheburayo rimwe tuhenga mu Baheburayo rimwe umurongo wa 3. Who is Jesus? Kuko ari ugukayangana k'ubwiza bwayo. Pore abantu bese mukanguke murabe hano. Uwo ninde rero? Uwo bavuga ninde? Kristo, Yesu. Uwo kuko ari ugukayangana k'ubwiza bwayo. Bwayo ninde bavuga ngaha? Ni Imana. Uwo kuko ari ugukayangana. Turi ku kibazo kivuga ngo Yesu ninde? Uyu Yesu tuvuga ninde? Birivuze ngo uyo Yesu nugukayangana kubwiza bwayo. Imana twakiriye ifite ubwiza. Nika nabivuga undi kono. Imana mwijuru ifite ubwiza. Inkomezi zayo, presence yayo, ubushobozi bwayo, ubwenge bwayo, imbabazi zayo, urukundo rwayo, ikiri karaktere yayo. Aro ivyo biri kumwe nayo mwijuru. Biri kumwe n'Imana mwijuru kuri throne yayo.
mugabo umunsi umwe Imana aripfuje ko ikiri isi tokiyobegwa yokimenya. Yakoze iki? Yafashe umwana wayo Yesu Kristo imwambika ubwiza bwose bwayo, ikimutanga mu isi, ikivuga ngo uwo kuko ari gukayangana ku bwiza bwayo. Hakatarabaye. Nihe twomenyera urukundo rw'Imana? Kuri Kristo Yesu. Niyo twomenyera imbabazi z'Imana muri Kristo Yesu. Niyo twomenyera ubushobozi buhebuje n'ubwenge n'itunga ry'ubwiza. Twobimenyera hehe? Kuri Kristo Yesu. Imana yashimye ko tutavyigira handi, tubimera kuri we, kuri Kristo. Igihe Yesu yaza mu isi, bamwe bamwise umunyedini, aje gutanguza irindi dini nk'andi madini ari mu isi. Mbwa sicyo cyari kimuzanye. Yari ishusho iboneka y'Imana itaboneka. Yaraje kugaragaza data ari mu bitaboneka hano mu isi. Yesu ninde? Bitubwiye ngo nugukayangana, nukugaragara, ni manifestation ya data ataboneka, y'ubwiza bwa data butaboneka. Haleluya. Yesu igihe yari karabaho no kwisi, yari kabaho iki? Yari kabaho yerekana ubwiza bwa papa wo mu ijuru butaboneka, ubwiza bwa data wo mu ijuru butaboneka. Igikorwa cya Yesu hano mu isi kwari ukwereka isi data, kwari ukwereka ubwiza bwa data isi yose. Yesu wakiriye rero ninde? Biritubwiye ngo uwo Yesu ari muri wewe nugukayangana ku bwiza bwa data. Umviriza ryatunga bariko baratubwira, iryo tunga wakiriye ni Yesu. Mbwa uwo Yesu ninde? Nugukayangana ni manifestation y'ubwiza bwa data. Haleluya, haleluya. Iki rero Yohana avuga ngo ni cyabisi badashoboye kuronka. Iki rero iki ni cyo ata muntu w'inyama n'amaraso yoshoboye kuronka kereza gihawe na data. It's a treasure. Haleluya. Reka dusome undi murongo umwe. Ndagerageza kugira ngo tugire Yohana igice cya mbere umurongo wa 18. Twese tuvuga ati Yesu nukugaragara kwa data atagaragara. Musumbye ngavuga ati Yesu ni shusho iboneka ya data ataboneka. Mu yandi majambo, wakiriye Yesu Kristo, wakiriye ishusho ya data muri wewe. Igihe Yesu yaza muri wewe, data biciye muri Kristo yaraje muri wewe. Nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe. Mu mateka yose y'isi nta muntu yigeze kubona Imana muri grandeur yayo. No one. Umunsi umwe gusa Mose yarigeze kubona agaparti gatonye k'Imana. None Imana yamubwiye ati Mose, ndakugiriye ubuntu, sino nta muntu ambona jewe ngo abeho. Nta muntu ashobora kumbona jewe hama ngo bandanye ariho. Mugabo umviriza ariko ariko atubwira ngo nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe. Mu bunini bwayo, mu nkomezi zayo, mu bwenge bwayo, mu rukundo rwayo, nta muntu yigeze kubona Imana gutyo. Umwana w'ikinege aba mu gikiriza cyase ni uwo mwana w'ikinege aba mu gikiriza cyase ni Yesu. Mbwa rero bavuze ngo umwana w'ikinege aba mu gikiriza cyase niwe yagize iki? Yayimenyekanishije. Ntushoboye kumenya Imana haruhandi ya Kristo, kuko Kristo niwe yaje kumenyekanisha Imana. Haleluya. Bivuze ngo kuva kera ba Aburahamu, ba Mose, bande ntibigeze kumenya Imana, ntibigeze kubona Imana mu bumana bwayo bwose. Yet batubwira ngo ariko rero Kristo nugukayangana ku bwiza bwa data.
igihe yaza mu isi ni faso imana yashimye kwimenyekanisha ku bari mu isi. Birivuga ngo usomye Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, hasomere. Ubwa mbere na mbere jambo yariho. Haya, ubwa mbere na mbere jambo yariho. Kristo mu yandi majambo, kandi jambo yahoranye n'Imana. Kandi uwo jambo yari Imana. Kandi uwo jambo nyene yari Imana. Bandanye. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Vyose vyaremwe nawe. Uyu bariko aravuga ni Yesu. Vyose vyaremwe nawe. Mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Reka mbanze ndakubwira itungo ufise muri wewe. Itungo ufise muri wewe ni Kristo muri wewe. Uwo Kristo muri wewe rero atubwiye ngo ubwa mbere na mbere jambo Kristo yariho, yahoranye n'Imana, kandi yari Imana, kandi vyaremwe vyose vyaremwe nawe. Hey, ha mundi muntu akaja duga akavuga ngo we ntacyo umaze ufise umuremyi wiwe mu mutima wawe. Ntacyo umaze ufise umuntu yovuga rimwe ati impemu zihagarara zikaja zihagarara. Ntacyo umaze ufise Kristo muri wewe. Rimwe na rimwe natwebwe tukajamwo, natwebwe tukavuga ngo ndi imbwa, ndi sazi ifuye, ndi ukikengera ukigira nyarucari. Vuga ati Kristo muri jewe ivyizigiro vy'ubwiza. Vuga ati Kristo muri jewe. Isi yaradukoroye, abantu baradukoroye, baradushize mu gifuko kimwe n'abatizera. Mbwa ntituri cyo kimwe, Yesu ari muri twebwe. Kandi Paulo yavuze ngo ubwo n'ubutunzi dutwaye mu mibiri yacu. Aha natubwiye ngo uwo yahoranye n'Imana ubwambe, ufise uwo Yesu ari muri wewe yahoranye n'Imana. Ikore ko gutya. Yesu ntari mu nda mugapfa gukora ko gutya. Vuga ati uyu Yesu ari muri jewe yahoranye n'Imana, kandi nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe. Birivuga ngo uri intebe z'icyubahiro, uri ubwiza, uri ubutunzi, byose vyaremwe nawe, biremerwa kuba ivyiwe. Uwo ni Yesu tujyana na wewe. Uwo ni ujya Yesu utwara ku kazi. Uwo ni ujya Yesu uryamana ku gitanda. Uwo ni ujya Yesu mugendana. Uwo ni wari muri wewe. Bandanya gato. Gatatu. Muri we harimwo ubugingo. In Christ, muri Kristo hari ubuzima. Mwumve Yesu niyaje mu vy'idini, niyaje mu vy'ubuyobozi bw'amadini. No, Yesu cyamuzanye yaje gutanga ubuzima, yaje gufasha, yaje kugira ngo abari bapfuye batagira ubuzima bagira ubuzima. Haleluya. Vuga ati Kristo muri jewe ivyizigiro vy'ubwiza. Ko ndabumva. Vuga ati Kristo muri jewe ivyizigiro vy'ubwiza. Muri we harimo ubuzima. Muri we hari ubuzima. Kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu, bwari ubuzima nyakuri bw'umuntu, yari amahoro nyakuri y'umuntu. Muri we hari ubuzima, umunezero nyakuri. Muri we niho hari true life, ubuzima bw'ukuri buri muri we. Abantu bake Yesu bavuge amen. Muri wewe hari ubuzima bw'ukuri, muri wewe hari itunga ry'ukuri, muri wewe hari umunezero w'ukuri, muri wewe hari ubwiza bw'ukuri kubera Kristo. Ntawigeze kumenya rero Imana atari umwana yayimenyekanishije. Ntawigeze kumenya data. Umwana, uyu mwana bavuga ni Kristo, niwe. Reka dutere imbere tugire indi ntambuko imwe, tujane muri Jean 12:45. Imbere gato, Jean 12:45. Umbonye ababonye uwantumye. Ibi bivuze nde?
ibivuze nde? Yesu yariko aragendagenda mu gisagara abwira abigishwa, ababwira ivya data, ababwira ibintu bitandukanye. Hama baramubaza ati none data gute? Acabwira ati no, jewe umuntu ambonye ababonye uwantumye. Uwamutumye ninde? Data. Kuki ibitu bitahure, subira inyuma gatonyi kuri 14. Bambi imbere gatonyi, jimbere gatonyi kuri 14. 14 somera umurongo wa 8 na 9. Filipo ati mugenzi twereke so bizoba bihaye. Yesu aravuga ibintu byinshi, mugabo Filipo acaramwegera ati Yesu, ndafise ikibazo kimwe ndakubaza. Ndashaka unyereke so. Mwumva ariko abazande? Ashaka kumenya nde? Data. Ati ndashaka unyereke rero so bizoba bihagije. Nico kintu ushaka Yesu. Shaka unyereke, ndabona urahambaye, mbwa ndashaka unyereke so wari we. Ndabona uri gitangaza, mbwa ndashaka unyereke so wari we. Yesu abinyishuye amuhaye. Yesu aramubaza ati mbe ko nabanye namwe igihe kingana gicyo? Ati sha Filipo uri kurangora. We tubana igihe cyose. Ndaryama tukaryamana. Nkaje kuvuga ubutumwa tukajyana. Nyirukana abadayimoni nkabirukana ubona. Ati none kuva aho twagendaniye. Urakaruha umenyaga Filipo? Urakaruha umenya mu yandi majambo. Filipo ni nkaye kubaza Yesu, atereka Yesu ndakuzi. Kinda gusabye gusambwira so. Ngo wenda kuzi. Iki kibazo cyane wagitahuye, shaka kumenya so. Na umbwiye ngo ntunzi. Rega si shaka kumenya wewe ndakuzi. Shaka umbwire so wari we. Yesu acaramwishyura. Ubonye jewe ababonye data. Atereka Filipo ico wihenze ko. Uwumbonye nibisubira gukenerwa ko abona data. Uwumbonye ababonye data. None uvuga ute ngo twereke? None ico kibazo kije gute ngo nyereka so? Nturizera ko jendi muri data na data ari muri jewe. Uwumbonye ababonye data. Yesu wanu Imana, uyu Yesu dutwaye muri twebwe, wumva wari we. Paulo avuze ngo mutwaye ubwo butunzi mu nzabya zibumba. Mbega bisigura iki? Bisigura ngo muri wewe utwaye iryo tunga ry'umurepresenta wa data. Utwaye Kristo Yesu, umurepresenta wa data muri we. Mu yandi majambo, data ari muri wewe a travers Yesu. Mbwira. Barira rero ingine wogenda ukavuga ati ntacyo maze, ukavuga ati ntacyo nzovamwo, ukavuga ati mbere ndumukenera uhebwa, ukidodomba, ukimara. Hamwe na Kristo, hamwe na data muri wewe, hari irindi tungo ukenera isumba data muri wewe. Imana yaremye ijuru n'isi muri wewe. Erega ibisi bitito, iri ni jambo ry'Imana, ukuntu kuri kw'ibintu. Haleluya. Ijambo ry'Imana n'ukuri. Data ari muri twebwe biciye muri Kristo. Wow. Abakizwa bumva banezerewe gakiza bambwire amena. Yesu ari muri wewe brother. Yesu ari muri wewe sister. Sinzi icyo ubuze mugabo, Kristo ari muri wewe. Nico gituma abakera Yesu yarabahagije batararonka ibindi. Ikibazo abakristo badabumbwe badahaze. Ni ikibazo cy'abakristo ubona ko Yesu ntakwiye kuri bo. Yesu si cyo kintu bari bakeneye. Ni nkaho menga bobwira Imana ati Mana, none nta kindi kintu cyiza usigaranye gisumba Yesu woduha. Mbwa Bibiliya itubwira gutya ngo niwe mwana w'ikinege wenyene yarafise. Kandi gava ngo itimanye umwana wayo. Haya. Tuza ikiganza cyawe gatonyi ushimire data. Senga gatonyi kurashimira data kuby'ingabire isumba izindi ngabire zose. Kubw'ubutunzi busumba ubundi butunzi bwose buri muri wewe. Shima Imana uvuga ati data warakoze kubwa Yesu. Data warakoze gutanga Yesu. Data warakoze gutanga Yesu. Data warakoze gutanga Yesu. Warakoze gutanga Yesu. Warakoze gutanga Yesu. Warakoze kuduha Yesu. Warakoze. Nta kindi kintu kihari gisumbye ubwiza Kristo. Nta kindi kintu kihari
cyiza gihambaye gikomeye Imana yoguha kungana Kristo muri wewe, nta kindi kintu na kimwe cy'igitangaza woronka gisumba ku Imana yaduhaye Yesu Kristo mu bugingo bwacu. This is foundation. Haya twereke data bizoba bihagije. Iki nicyo cyari kibazo cya Filipo. Twereke papa wawe bizoba bihagije. Abantu bose barifuza kubona Imana haruhande ya Yesu. Niyo mentalite y'isi. Abantu barifuza ko bomenya Imana haruhande ya Yesu. Barifuza ko bomenya ubushobozi bwayo haruhande ya Yesu. Barifuza ko kumva amahoro y'Imana haruhande ya Yesu. Abantu barifuza ko boruhuka badahawe akaruhuko na Yesu. Ariko Yesu yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubuzima, nta ushika kuri data ntamujanye. Nta ushoboye gushika ku vya data atari je ndabimuhaye. Wow. Mbega ingabire isumba izindi ngabire. Mbega ubuntu twagiriwe kuba umunsi w'amaso yacu yarugurutse tukamenya Kristo uwo ari we, tukamuhereza ubuzima bwacu. Nta kindi twabigereranya ibi. Nta kindi twabigereranya ibi. Ibi birakwiye kugira uguhimbaza kwacu kugira isobanuro. Iyo tutazira Imana, rimwe na rimwe hari abantu bamuzi Imana ukabona ko haje ababaye kubera ko yarayatariye. Ndavyumva. Ngabo Yesu yari sije umunezero wacu. Yesu yari kuba impamvu yo gutazira nk'utaraye ubusa. Rimwe na rimwe hari igihe tuba mu nzu y'Imana turi frustre. Kubera iki? Kubera ko kumbura bitari ko biragenda neza mu kazi, kumbura bitari ko biragenda neza mu magara yawe cyangwa ahandi. Ngabo Yesu yari we centre y'umunezero wacu no guhimbaza Imana kwacu. Haleluya. Rimwe na rimwe hari igihe usanga tutaryohewe, twiraburaniwe, ubuzima bwacu menga burakakaraye, burumye, twibagiye. Biritubwira ngo ndabahaye amahoro yanje, sindabagabira nk'uko abisi bagaba, ndabahaye amahoro yanje. Hari igihe uraba mwene data ukabona ko natahura ibanga rya Kristo muri we, natahura kuba Yesu ari muri we, nta munezero agira, aramerewe nabi. Kubera iki? Yumviye ko umunezero wiwe atawusantra kuri Kristo, yo usantra ku bindi. Ari umaze kubisantra ku bindi, umunezero wawe uzohungabana, ibyizigo byawe bizohungabana. Bivanye n'igihugu urimo uzoronka umunezero cyangwa ubure. Bivanye n'ibyakubayeko uzoronka umunezero cyangwa ubure. Bivanye n'akazi ukora, ako warose cyangwa utarose, bizokumara umunezero cyangwa biguha umunezero. Mugani wa santra ubuzima bwawe kuri Kristo. Santra ni washira ubuzima bwawe kuri Kristo, ni waronka isobanuro y'ubuzima bwawe kuri Kristo, uzobona umunezero w'ibihe byose. Kuko Yesu ntahindagurika. Ibihe bizohinduka bimusigara uko byamusanze. Abantu bazohinduka guma ari wa wundi nyene, akazi kazohinduka guma ari wa wundi nyene. Ari umunezero wawe uzovaria, amahoro yawe azovaria, agakiza kakazoguma kari stable kubera centre ni Kristo. Hari abantu abakozi b'Imana bagwa bakagwana nabo. Niwe wakiriye umukozi w'Imana cyangwa wakiriye Kristo? Centre yawe wari wayigize umukozi w'Imana cyangwa centre y'agakiza kawe wari wayigize Kristo? Ari Kristo ni Kristo. Hari abantu bahemukirwa n'abagikorera Imana, n'abagisenga, n'abakizinduka, n'abakicitwararika ibyo yahora yitwararika. Kubera iki? Yakomerekejwe n'abantu. Nga Kristo ntiyigeze gukomeretsa. Yesu ntiyigeze abijamwo, ntiyarabirimwo. Abantu barahinduka brother, but Jesus is the same yesterday, today and forever. Nigera hinduka.
azokwama ari wa wundi nyene. Bibiliya yambwiye ngo uko yarari ejo n'uno munsi niko ari kandi ko azohora ibihe bidashira. Urakeneye amahoro atavariya, urakeneye agakiza kataza karaduga kamanuka, urakeneye kubaho ubuzima buri stable. Ubakira ubuzima bwawe kuri Kristo, ubakira ubuzima bwawe kuri Kristo, ubakira ubuzima bwawe kuri we. Ibindi byose bigenda bifata iforoma bivanye n'ibiriko biraba. Only Jesus, Yesu wenyene adahinduka, adahinduka, adahinduka. Bamubona ntwenga atasoni fise, ngiye kurimbana n'abantu bishimirije Yesu muri nosi wenyene. Narabonye abavyeyi bahinduka abana babo, narabonye abagenzi bana mu ndindire, narabonye inshuti zijyaruka inshuti zabo, narabonye abantu bagirana isezerano ry'amaraso mugabo akarivamwo, narabonye abantu bahindagurika mugabo ndazi umugabo umwe adahinduka. Naje birashoboka ko arabona hemukiye, nawe birashoboka ko arabo wahemukiye, mugabo narabonye umugabo umwe adahemuka, adahemuka, adahinduka. Icyo yavuze hako kitoshika, isi n'ijuru vyopfuma bivaho. N'umugabo yubaha ijambo yavuze, n'umugabo yubaha ijambo yavuze. Ijambo ryiwe yarishize hejuru y'izina ryiwe. N'umugabo kwishimikizako. Iyi si y'abantu bahindagurika, tuzosigana urutare rumwe rudahinduka, Yesu. Iyi si ibintu biduga bikamanuka, tuzosigana stability imwe, Kristo muri twebwe. Ubuzima tutamenya bucurama bugacuramuka bikagenda kujya bigenda. Niki kizodutera amahoro muri isi ipfuye? Niki gishengero kizotuma rigumana amashimwe malgré ibintu bigenda birahindagurika mu gihugu no mu isi? Yesu Kristo mu buzima bwacu. Hallelujah, hallelujah. Niki kizotwubakira ingo, niki kizotwubakira kizoturerera abana muri iyi si ihindagurika gutya? Kristo wenyene adahinduka, niwe vyizigiro vyacu. Hallelujah. Niki kizodutera gutwenga mu matampete atandukanye, nizodutera gutwenga mu bihuhusi no mu miyaga? Ni kubera tuzi ko Kristo muri twebwe ni itunga ritogereranywa n'ikindi kintu na kimwe. Onkre niyagusezera ati tuvyaranyabo uzosigara niki gutera umunezero? Akazi uriko nibagusezerera uzosigara niki gutera umunezero? Isi ntiyahinduka, ibintu bigashuriranya, vyose ukamenga bikuguyeko, uzosigara niki gutera umunezero? Ni umugabo yateba, ni ivyizigiro aho vyubakiye. Mwanditsi wa Zaburi yavuze ngo ivyo twubakiye ko vyose niyo vyasenyuka, ivyizigiro vyawe bizosigara he? Jesus niwe vyizigiro vyacu ibihe vyose. Ndanezerewe ko ndamufise, franchement ndanezerewe ko ndamufise, ndanezerewe ko ndamufise. Muvyo ntararonka nzobironka ejo canke igihe ejo, ndanezerewe ko mfise Yesu. Nabwo n'ubutunzi bwanje bundutira vyose. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nimugwe ikinyanya tugera tuvuga ati nimba mubona ntwenga atasoni fise,
nimba mubona ngenda atabwo bamfise, nta kindi nishimikirijeho ni Yesu.